Hello guys, umeze neza jendi fresh ndashima nashaka ntumirire buri mukunzi wese wa film Ndundi buri muntu wese azigwa kunda film Ndundi kugira subscribe ku ijwi ryawe Company Film ni YouTube channel ije kutuzanira film zimeze neza, film zisa neza ziryoshe zifite image nziza. Ikintu nibagije nashaka mvuga ngo umuntu wese w'umunyarumonge, umuntu wese azikofuka mu rumonge, umuntu wese aziko rumonge yayikuriyemo ntagende dakoze subscribe kugira ngo dushigikire impano ziwacu. Ciao ciao. Bagaruka kugukomeretsa kumutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa kumutima waracerewe kuko ubu nta mahera nkishaka, ubu yamaze no kundorera. Mukunzi wanje, ivyo uriko uravuga birasa nkaho bigomba kuntangaza. Ni gute amafaranga muri umwanya yo kururira ari nayo yaduteranije? Mukunzi wanje, reka kwigirisha. Ndahawe amakuru uko ugomba wimuke, uko wimuka kose turimukana. Mukunzi wanje, ico kwimukana ivyo kuri, ariko simbona impamvu yotoma tugenda tujanye, kuko naho ngira nimukira ni hafi yaha nyene, ntabwo ari kure, ni muri iki gisagara nyene. Ibisigaye nzoheza nze ndagutora tubane akaramata ibihe byose. Ishira cyo wamenyacho umurima warimye bimirije kwimbura. Sindiko ndagutahura. Urashaka kuvuga zijya mboga nateye mu mugezi hari yepfo, cyangwa urashaka kuvuga bya biharagi natera hajya hirya ko nimirije kwimbura? Mukunzi wanje, akenshi urakunda kumbwira mu migani. Ushatse kuvuga iki? Uno mwanya ni isaha ndagufite mu bebe munda. Urashaka kuvuga ko ufise inda yiwanje? Cyane gose. Ntumwe ikibazo gihambaye cyane. Ndabona ko rwazanye n'amashakoshi ngo ndagutware, ariko menya ntibishobora gukunda. Ndagusaba utahe muhiri wanyu, nzoza kugutora tubana akaramata. Nje gutunganya inzu, nashaka ko twimukiramo. Oya, subira muhira ko nanje muhira womara. Asavyo nizere. Tori ibihumbi 10. Kundaza abantu bibungenze bakunda utuntu twishi, utunomba bakakunda tunaturiya. Ngo mvuze ko rekunda gukunda kandi ndahindutse. Ndagusezeraniye basi fumanza kuza kugutora ku mugoroba, ndagutwaye tubane ko muno mwanya ndacari mu mirimo yo gutunganya harya hantu tugomba kwimukira, kandi ndabigusabye nk'umukunzi wanje. Sheri numenze wewe. Sheri, jewe nawe nubegereranya nk'inkingi ya etaje ibetonye iri mu karafiya, ikaba nk'umusenyi, ikaba n'isima, indani hakaba hariyo ferabeto. Ico kintu gitandukanye ni mako tori nyundo giro gitandukanye. Niko rukundo kwanje nawe rumeze, sishobora guhemukira. Ndasavye inyizere n'ukuri. Sawa urakoze. Bo mumbariye ivyo bintu vy'amadano mvise nibiki? Mushikanje nguye muyabira. Nadia ambwiye ko namaze kumutera inda. Muno mwanya sinumva ikintu nakimwe ngiye gukora. Ndabigenze gute mushikanje? Aha kweri waritoye neza uratera inda.
ubona kwera ubuzima twarimwo ko twagomba tubuvemo. Baba kano kazi twabamo k'uburofa twagomba tukavemo. Ubu ino saha mu nzu ninjiye ndabona ko hariyo umuriyoni. Ejo canke igihe ejo nari nzi ko ndoza kugura uduhuzu twiza nkambara nkaberwa nk'abandi. None nawe uca ufata utera amade. Ubu yobimenya. Ntubona ko tuzoba wewe ubuzima buzoba buhindukiye ko dusubire tugume hahandi nyene muri kano kazi. Ubu ivyo bintu wakoze kweri ni vyiza. Ndamushikanje kubwira ikintu kimwe. Abakera baciye umugani ngo imigeri ibintu bitereka. Ariko je ngiye kuyigerageza ndayitera ndabe ko vyokunda. Nzobakunda bose bizokunda. Nashaka nkundira ikintu kimwe. Muri genzo tugiye kwimukirabo. Tuzoyibanemwo n'uyo. Nibaze ko uri hanze atazokwigera bimenya. Kugira ngo ndamuhoza agashavu, adahava ashavura ngo azibishire hejuru. Wa mukunzi wanje ari hanze ngo abimenye. Wapi? Je no sinabikwemereye. Nta kintu na kimwe kibera ku isi kitamenyekana. Ubujya mukobwa tumutwaye muri genzo tuguma twimukiremo. Abantu bose bazomubarira ko warongoye ufiseho umugore. Sinigenzo tuzoba twimukiyemo ko ari we yayikuguriye azoyikwaka. Ivyo bintu je ntavyo ndakwemereye. Jasmine. Abakera baciye umugani ngo iwe gisema itembagara dubu. Bongera baca umugani ngo agati kagutarukirisa kamavye. Ntabwo kaba kanini. Shaka kuvuga. Uno munsi ntabibonye. Uzi ko Nadia navyukiye muhira mbwira yuko ngo afise ndayiwanje. Naboze ikintu na kimwe cyo gukora. Numva n'umutwe washushe. Ndavye ibintu ngira mpombe mu mwanya muto cyane kubera Nadia. Ugomba kumbwira neza na neza yuko Nadia kagakotori kasa ni mafu yo mwishamba ariko warateye inda. Jasmine, ntabwo nayimuteye wenyene. Nayimuteye kuva kane. Gusa ntiyari bwabimbriye. Bandambi, ushatse kumbwira yuko warayifinye kubiyi, amafaranga ariko arakurondera. Jasmine, usi mwanya wo guterana amajambo. Numanya kubwirana ibintu bidashoboka. Ahubwo ndashaka kumfasha. Iki kibazo tugitorera umuti gute? Raba namaze kwakira impangu z'abandi. Amafaranga namaze kuyakira. Ikibazo ndakive mu gute? Bandambi, waradekonye cyane. Ariko ndacafise ikintu kimwe cyo kugufasha gusa. Naco sikindi nuko umica gusa. Jasmine, urashaka dusesa amaraso? Cyukuri, cyo kintu uvuga ngo ntashobora. Bandambi, kubera kudashaka kuraba uburemere bwa bino bintu. Okay? Nimutabikunze, ndashobora kumutelefona nkamubwira ukasubiza ivyiwe. Oya, ntugikoroka. Kwangerageje kuraha. Uyu mukobwa nyene Nadia yari mu bari bamanzi bambwira ko nkenye. Niyo bimpamvu yotuma mpomba amafaranga. Koko, reka dukore uko kivutse. Ariko simbura mu dutero bikorera. Kuko nanje bwanje sindi cyo umuntu n'umusenyo tubikore gute? Mvize ndakubwira ni kwa sherte hii moja. Ndagufasha gukora iyo deal. Nawe hari yindi deal utegerezwa kumfasha gukora. Jasmine, imigeri mye bitereka. Urashaka ndagufasha deal nindi yambere tarahera. Aho iyo deal ni deal nyabaki. Urazi neza na neza ko Kanyana umusheri wagomba ave hanze azi. Ariko Kanyana yambwiye yuko ari jewe tuzojana ku kibuga c'indege kumwakira. Idiri hari siyindi niko ngomba kufasha. Ujya musheri wiwe abo wanje. Simba gute. Jasmine, jewe simba Imana. Ngufata ivyo yifatanije je ngende kubitandukanya ngo ndabizane wa. Wowe na nyine mu Yesu mako nshobora gutura nkagenda nkegereza hambika gahezi gafata. Afisa amahitamo yafashe. Cekere kuma ngo ndava kimwe. Suko tuzogikora. Hari hagapfumu gahari niko tuzokoresha kazobidufashamo. Cyumva gute? I don't care. Nimba ufise umuntu bigufashamo nk'umupfumu agakoresha imiti yiwe sawa. Jewe nanje utundi kwa ku ruhande nditsane nzotugufasha. Ariko idiri uno munsi sinashaka ko kinaraha. Nimba arabikora bareba mwishe. Bari ndami. Wege ndaje utekana. Hari umuniga yaruka kuva ibongo ndazi ko akaza gashobora. Hari idiri nagomba ko dukorana uvyumva gute? Idiri nyabaki? Hama idiri nayo si yindi. Ni kuvuga yuko hari umuntu ushaka kunyicira uvyumva gute? Umviriza vyaci. Iryo diri ntaryo nashobora gukora.
ariko sindiko mutahura uri kuvuga yuko idiri yiwanje atayokora gute amafaranga ushobora kunsaba yose ndayaguha mbwo nkore idiri yanje Hamidyo diri je nayo nashaka gukora kabisa. ariko je ndashaka ko idiri yanje uyinkorera amafaranga yose wipfuza ndayaguha okay Urafise nk'imiliyoni nka 2. ndakuba nta kibazo ariko idiri yanje ive mu nzira tabyumvikana Oh. Ntari kabisa. Ntugire ikibazo. so hama hari umuntu nabwiye araza kuba aramudugana mu gashamba kari hano nanje tuza kuba turi kumwe hafi yaho uraza kumenyesha gukora okay Sawa. Ntari bindakwizeye. Ariko amafaranga yawe uzakuyamanda gukora iyo deal. Sinyangushe mwanangu. Haina shida. Barida. Ntari kabisa. Okay. Man, abo bantu baguhaye amadiri y'uburofa ko badashika. Je amadiri nkaho ndayanka man. Aho gore ka mani ndabafone. Mugeze man. Hamarwe twicaye handi nyine kuri yanzu. Kandi mukoresha kanya. Bro, nanje kubwira yuko gahunda yahindutse. Idiri yahindutse gute? Uyera kubwira ngene nza kugenda. Hama wa muntu mwambwira yuko muzakuzana yuko nza kumwica nawari. Ndakubwire musore. Manzi turana amafaranga urabe ko akwiye. Imbere yuko ndaguha deal nyezi ngiye gukora. Ya, amafaranga arakwiye. Akazi riko ngiye kukaza ukundi. Nabaje kujya mukobwa ninamuzana. Abaza kumbona turi kumwe. Mu nyuma kaburi kirengero baraza kumundandirako. Ureke igiye kurikira sikindi. Ngiye kukwereka ifoto yiwe. Arakunze kuba atiramiye kuri kanya gasoko akunda kwazana imibi n'amavoka. Ku mugoro baraza kumutegera taje. Mukuru tudutwanye. Kandi akora byinda kwizera bora katuza kugashobora cyane. Kuko biragusa. Ifoto ngiye. Ni yayo mpamvu yotuma mwisho no mukobwa. Bro, na mpamvu yo kwinjirira mu buzima bwanje n'amamiso yiwanje. Gikuru nuko naguhaye amahera ukeneye. Murira akazi nko nakagusavye. Ntandi majambo nkeneye. Nuko nza kubona telefone yawe telefone umbwira ko akazi wagakoze nko nakubwiye. Ko mboro nyerekana amafoto y'ikizika. Ibindi ndagusaba ntumbaze ibibazo byinshi. Meza telefone yanje. Bro, Nadia nyine umukozi wanje. Niwo bampaye idiri nze kumwica. Ariko man, izo noti baguhaye ni nyinshi. Nakare yahora kubeshaho ko ofisi nda yawe. Aho mukore kwisimu. Oya bro. Nadia ni umukozi wanje, kandi jyana ni gwanje. Fuma ngerageza inzira zose. Fume ndamuhungisha. Ariko man, ayo mafaranga baguhaye ni menshi. Kandi nabo nibabimenya bazoguhiga, bazotegeza kukwica. Aho nabukoresha umwanya. Genja nyine. Jini bazonshobora. Noti ni nyinshi man. Reka tumukureho n'ayandi bazoyatanga baguhiga wewe. Nawe ni chamani.
we mparure kabiri gatatu wavuye ngaha urabyumva kuko nta kintu kikuza atari kunyongerereza ibibazo iyo wari uzi ko bampaye idiri ryo kuza kukwica wewe ntuwaye urambwira ayo majambo angana ko kose kunyica ndabona ko ufite amakenga kandi n'amafaranga bayampaye ngaho ubu rero warabonye neza ko nkunda amafaranga niyo mpamvu nzaniye amafaranga ngaho kuko uzi neza ibyo umbwiye maze kubona amafaranga ko bica byinjira neza mu mutwe byose ariko ubu byarahindutse byarahindutse apana kuzumbwira ngo baguha idiri yo kunyica jewe nta muntu numwe ahari dufitanye bifu ahubwo nyimba ujye kunsaba imbabazi kwino ndari kwawe nubivuke ureke guca imakamba imwaro mu Rutana hehe ngo nabaguhaye idiri ryo kunyica mbwira neza mviriza ndibaza yuko ati amafaranga ngano uko kose hari umbona kandi idiri yamaye undi mutipo ku mugufi nyo w'amaso manini manini umugenzi wandi wa Jojo Jasmine cyenda vyemera kuko ayo mahera ntayo wahurana biraboneka neza karabaguhaye idiri urazi uwo muntu yaguhaye idiri bibari ndamye kumujya niwo bari ndamye ego cyane kandi ni ubitumye bangirira idiri nk'iryo ryo kunyica kubera ko igihe wanyihakana hamwe mu gitondo unyihakanye kuko ambwira ngo inonda sigwawe wabaho ni muterera ndacenga nakwimwegekako rero hari umu diaspora amurondera rero ngira ngo yagombye kunyica kugira yigire ko mu diaspora wiwe basi ndakubwira umva ntawura neza uranyumva ya ko amaze kwakira ayo mafaranga nta kundi nyica nyicana cyose kera kuko iyo udashaka gukoresha ubwenge neza icati mwiza kukubwira bino bintu nuko nashaka kugira ukwica ubu rero igihari ano mafaranga umanda guha igice cyayo uca uhunga bakwinyegeza ngo ntinda mu buso bakurya gahoro mu twenga barinami abantu barinami abantu barinami abantu barinami abantu barinami